sinza kugaruka ku by'abandi bavuze, ndagushikiriza ibyiyumviro bibiri. Icambere, si bose baronse samayise yose yaronse amahirwe y'ukwemerwa. None amaliste atemewe kandi twari twatanze caution muri BRD hamwe 200 ku ntonde z'abajena mu komine, ahandi ku miliyoni 2 ku ntonde z'abashinga amateka. None gusubizwa ayo mafaranga bizoba gute, bizoba ryari? Cyo ni cyambere. Hama cya kabiri, tuje kuri izo ntonde nyene mfatiye ku cyumviro mugenzi wanje wa Sene yashikirije, intonde ziriko ziraba afishe. Musanzwe muzi yuko abanyamigambwe sisumako umunsi bari muri umugambwe, ejo agahindura canke akaza umugambwe nyene aho yahora atazi ko yahinduye. Uyu munsi rero niko biraba, ko ndiko ndavuga kingira abari afishe aterega jewe burya nasa n'ufise imigambi ibiri, ati ndi ku rutonde burya mugabo nshaka umuriko. None ico kintu kirashoboka, nona numva ko bariko araderanje amatora. Hari umuntu nyamugamba atari ngabo ati uje ukinshikiriza ati kubera ati yaragiye kwitwara kunyamiramabi OPG abwira uwamuse ku rutonde ati wewe warageze escroquer, ati none naho yaguhaye reception na carte d'identité n'ibiki byose, ati none we rikwereka mu chat je namubwiye ko ari iby'imigambi, ubundi ati kari yampenze yambwiye ngo ni atelier. None ubu rero hari umuntu amaze gufungwa, umupeja yamufunze ati waragize escroquer, kandi izina ryo muravuga ati nkura. Aico gituma rero ico kibazo c'abakonseil communal afishe ifo kwiga kuzikingira. Umuntu ashobora kuvuga ati genda utobe rujya rutonde, genda urutobe kuri 50 akavuga ngo nkura akagenda mu butungane. Aico gituma je nagira isabe yuko muri inama za bose mwotegekanya amanama specific, hari uruhande ruraba abo mu butungane. Ica kabiri, hariho urundi ruhande ruraba remedia. Twese ambiance electorale ipirate nata fievre yashikana turashika muri campagne. None ubu kumengo hari abantu umengo ashaka kwigenza nko muri campagne. None ama media uyu munsi gushika muri mejuwe aje kwigenza gute? Twese turagira mu matora vuga turakeneye ko igihugu kiguma gitekanye. None le media uyu munsi mubasaba ngo bigenze gute? Ica kabiri, nayimeje kuvuga icyo butungane ndabahaye ka specific les forces de l'ordre canke ntuzeye l'administration uyu munsi mu administrative ni mustane akongera akaba ari nko ku rutonde aca yigenza gute? Hariho rero inama specifique kuri l'administration. Je nkabona rero uko izi nama muko muratungana, hariho amanama specifique muteza kuorganiza. Tutarena ko mvuga nti iminota irimo turabanyamigambo cyangwa abadepatzo kwitota ngumwe iminota imwe n'abazoba abarorerezi. Ariko bituma rero jewe mbona yuko kubazo participa mu matora imigambo cyangwa abadepatzo ngo dutegekanira umwanya w'iwacu mukazondura umwanya hamwe tuvuga tutisanzura tutari ku gitsure cyangwa ko baratanga amajambo. Mutabazi yavuze ikibazo ngo babaho umwanya murabufise nta kibazo, agaruka ku maliste atemewe ngena acagenda itegeko riratomoye. Iyo liste itemewe bose barisubiza, ntugire impungenge ajya yawe niyononekare uzoyanywemo akarengwe n'agasoda, nta problème. Amategeko abo muri BRB sinzi ko baje, ego ni kuri trésor public rega subwa mbere bibaye amaliste atemewe barasubiza caution procedure Mutabazi urayizi, ngira bagomze peut-être uri kuvugira abagenzi bawe se wakibagije kurabizi ariho procedure barayasubiza, nta problème ajya bazoya basubiza. Niba atayagusubiza urabivuga kirimwe abagabo bazoyaguha.
hama nagomba ndabasabe nimusaba ikintu n'igihushanyo tuve ngaho twumvikanye intonde tuzafishe nivyo hama ari ikindi kintu ingingo sindayizi ku mutwe bavuga bati iyo habaye survenance d'une cause d'inéligibilité turabisubiramo nuwa yatowe ari umudepite siège nitwabona ko ari ikintu yanyegeje ubutungane tutamenya aho kimenyekaniye hose kirakosoka sinzi ko munyumva aho kimenyekaniye hose kirakosoka rero nimutereke intonde tuzafishe abantu bazibone ni naho twohava dutora n'andi makosa hari abasigaye babesha ubwoko kubera bacabaye ikirombwe ubwoko isigaye ari afere ikizogora kubesha ubungirana igitsina nico naco nikizova kitugora ubwoko yarabaye afere 2000 ari abantu bageze kutwitwarira association z'abatwa abatwa bazanye umudame muri za cooptation baca kumwitwarira ngo bazanye umuhutukazi ari umutwakazi ngo rubanza rwaragarukiye n'umukuru w'ikorosiyone ntamuga ntibwabone nta cyoroshe kirimo hari abantu tumaze kubona iresatira bari umuhutu kuyikurikira akaba ari umututsi nta DN hutu nta DN tutsi turatobora tuzobifata uko ariko tuzobifashanyemo rero ngaha twumvikane amaliste je kubganje twoyafisha mugabo nimba koko vyotera umudugararo mu gihugu tuzoca pressure n'abandi ico bikoze coco seni tuzobandanya dukora kuko nubundi tugira logo ya liste y'umugambwe ntitugira logo y'umuntu twebwe akazi karabandanya ico nta mutsi bishibere mutoye koko amazina ne yamenyekana bibatera ingorane twokibangirako mushimye twobimanika ariko twanka ko twumvikana ikintu kimwe mu nyuma mukaza kuduhaririza hari nk'abantu bagomba kubaza ati je naherutse bansaba dossier sinzi ko ndiko reka ndabe menye ko ndi umudepite nipange menye ko ndi conseil communal nipanga abandi ati bikamenyekana bitera umudugararo muke ico nko mwabisabye turashobora kuzogira kwindi nama kandi mu minsi ya vuba nagomba menda annonce turaza kuvugana na mes collègues turaye nk'itariki twofata tuje tuvaho twumvikanye n'ukuntu twobatondeka kuri bulletin de vote tuzogira tirage au sort tuzoraba date d'agrément tuzoraba date de dépôt ndabona umunsi nitwova ngaha tugehejeje tuzobivugana entre nous cette fois-ci abari muri compétition turacumvikanye cette fois tuzotumira ko abari muri compétition tuzoraba sare twicaremo twumvikane mugabo abanyamigambo kunda bazi bizova bigwa muri tirage au sort je ndabizi tuzogwa muri tirage au sort tuzatwipanze tuzoba départage nuko rero ivyo rero byose mwavuze ngena ndavyishuye muri rusange il faut clôturer la période de réception des candidatures icyumviro cha délai de grâce cyari mviriwe ko muga twasanze cotera ibibazo kuruca uko vyokira cyarahagaritswe nta musepi nta musesi yagabiye umuseni ni seni ifatiye kuri meteo yahagaritse iyo ingingo zifatwa ntizije mu ngiro mu mateka y'ibihugu n'amateka y'inzego bibaho si bishasha bibaho kandi murabizi nivyo vyabaye kuneza y'igihugu nuko vyagenze hama protection des listes n'umutekano w'abene gihugu inzego z'umutekano niho ziri inzego z'ubutungane niho ziri ubutungane ntibwamanitse intahe umuntu azoca agomba kwikinga mukiza ngo nuko ari mu maperiode y'amatora abaginywanyi bakagenda azohanwa ariko namwe abanyamigambwe nta munyamugambwe afise umuntu wiwe les gens sont libres nama nkunda kubivuga mu matora hari abanyamugambwe les militants hariho les sympathisants ababa mu gitondo bari ngaha ku mugoroba bakabara handi deja n'abakuru b'imigambwe barimuka horeka kwimuka guta umunywanyi sinababwiye umuntu yagiye kuraba umunywanyi wiwe sindamuvuga namuvuze la fois passée asanga ibere mu wundi mugambwe ngo gutambara ingwe yumba rira kari ngo abantu bawe basanga nabateguye mwashikira imwe rero bajya wita ngo ni gwawe si gwawe hari umunyamugambwe nigeze kubabwira umenga ari kumusaga yarungitse umumandateri kuri iyo bureau de vote yaronse 0 yarafise umumandateri urumva n'umumandateri wiwe ntiyamutoye n'uburenganzira inama specifique mwasavye turayemeye tuzotora umunsi tubivugane hama ikijanye ngo ningene abanjournaliste bazokwifata
inama ejo bundi yarabaye bazogira code de conduite y'ingene bo byifatamwo sinzi ko bazogaruka kuri formule ya synergie des médias ariko mwumve ko amategeko y'igihugu abandanya akora